Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV none n'umwanya amakuru ageze ko ari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi aho tubageza ko amakuru abari karavugwa mu birabana na politike bivugwa mu mutekano bivugwa mu birabana n'agateka kaze na muntu mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi byose mwanyigijwe biba biriko biragaruka ko cane muri kano kanya tugiye kubageza ko amakuru ahambaye ariko aravugwa muri politike n'umutekano ibintu bibandanije kumera nabi cane nga mu gihugu c'u Burundi kubatarozwe dedication c'est la base de développement mugabo twebwe twarozwe ce n'est pas la base de développement plus tu es étudié plus wikijuju amwacha mumaza ngo hawo bidemonta amajambo ya President Evariste Ndayishimiye turaza ko yagaruka ko ariko aratuka abize aho abarundi hamwe n'abandi bariko baravuga yuko President Evariste Ndayishimiye ariko aramaramaza bikomeye cane igihugu ahavuga yuko uko wiga cane ariko ubikijuju ibingibi bikavugwa yuko ariko araca intege abana b'u Burundi baba bari mu mashure aho ngo bose nyine ashaka kubagira ibiswi vy'inkona abandi akabarungika mu mbonera kure kugira ngo abandanye uko abona guca amahera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo murazi yuko imbonera kure ndetse n'abana b'u Burundi bagize iminsi batikirira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aya majambo rero ya President Evariste Ndayishimiye akaba yongereye ishavu abariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bamwikure ko bavuga yuko neva ari we wishe igihugu muri kano kanya turagenda tubabwira ibindi byinshi biriko biragaruka ko cane nyuma yaho neva avugiye amajambo ateye ubwoba kandi anateye isoni inshabwenge murazi yuko zama zamwagirije kumaramaza Uburundi ndetse n'abarundi President Evariste Ndayishimiye ngo ntatinya kandi ntagira ico atinya kuvuga aho muri kano kanya tuza kubabwira amakuru yihuta cane aho umwanya n'umwanya President Evariste Ndayishimiye ashobora no gukurwa ku butegetsi n'igihe manda yiwe itarahera amatora yo muri 2027 nayo nyine yabandanije kuzana icuka cibi mu banyamugambwe ba CNDD FDD ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ibintu ntago vyifashe neza bivanye nuko President Evariste Ndayishimiye ariko arakora ibintu bidasanzwe kandi ibintu ariko arakora biriko birababaza benshi cane bamwe mu bihangange babona yuko bariko baratinda kugira ico bakoze kugira ngo batabare Uburundi kuri ubu ngubu bivugwa yuko bwishwe na President Evariste Ndayishimiye muri kano kanya turababwira amakuru menshi ariko aragarukwa ko cane irya nino mu birabana n'umutekano na politike Reveriyano Ndikuriyo na President Evariste Ndayishimiye icuka cabandanije kuba kibi cyane ni nyuma yuko President Evariste Ndayishimiye iperereza ryiwe ryamumenyesheje yuko Reveriyano Ndikuriyo ngo yoba ashaka kumuganda muri ano makuru turaza kubabwira kuri byinshi biriko biravugwa ngo mu gihugu c'u Burundi ico bikoze amasoko yacu avuga yuko ibintu ariko arabona muri kino gihe nga mu gihugu c'u Burundi atagiye na kimwe vyigeze bibaho aho abona yuko icuka cibi ca politike ndetse n'umutekano kibandanije gututumba gishobora gusiga igihugu ahabi ni mu gihe no mu birabana n'umutekano nyine abasirikare bahejeje kubona yuko ababatwara ari bo bica igihugu kuri ubu ngubu ngo hoba hariko harategurwa n'imyerekano ariko mu mpisho yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD FDD muri ano makuru vyose turagenda turabigaruka ko twabiguteguriye nimba utarafyonda kuri sabone chance subscribe banzu fyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV mu gutangura no makuru yacu nyine reka tubanze twumvirize President Evariste Ndayishimiye ivyo ariko aravuga mu gutukana ndetse no gukengera abategetsi bakomeye cane cane inshabwenge turagaruka tubabwira n'ibindi biriko biravugwa cane irya nino amwacha mumaza ngo hawo bidemontra wewe yo bitogitera biri ngaho imbere yanje urazikene bingana dogitera asose ngirira noti mweje wo uyikompoze uyinzanire ndabe uri dogitera sha ubishure hariho abinyandikiye nyene acaranyandikira wewe en personne
urabe neza ngo l'éducation c'est la base du développement. Nino gashaka ofisi ibintu vyize vyinshi ko ntabona iryo terambere. Narondeye umudogiteri nkura ku iterambere ntinamubuze. Ahubwo mu Burundi l'éducation c'est la base du sous-développement. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aramaramaza incabwenge, ariko nanone bamwe n'abandi bakaba bariko baravuga ibintu byinshi kuri ibi ngibi Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, aho bavuga yuko Ndayishimiye atariko araha iteka igihugu c'u Burundi. Ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yabivugiye iki? Mu Burundi uko umuntu yiga niko ngaba ikijuju, none ko mfise ibintu byinshi byize ko ntabona iterambere. Perezida Evariste Ndayishimiye, iyi mvugo yo gutesha agaciro amashure irateye isoni kandi ntaho izotugeza. Ni imvugo yazananye na CNDD-FDD, aho abakuru bahawe n'ukurasa bagira isoni bageze imbere y'incabwenge, bagaca barondera kuzereka ko ari bo bazirusha ubwenge. Perezida Nkurunziza niwe yatanguye avuga ko afise abajenerali bize umwaka w'umunani. Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko ibiharuro bidafata inswa. Ndayishimiye ati ibidogiteri nivyo bijuju. Iyi mvugo hanini yubakiye ku kwikengera kw'abatwara Uburundi. Bo nyine barazi neza ko incabwenge zikenewe cane mu gihugu, none Ndayishimiye nyene yagennye Dogiteri Alain Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi, akamusaba kwandika imbonakazoza y'umwaka wa 2040 ndetse no mu mwaka wa 2060. Si wenyine yahavuye amugira umushikiranganje w'ikigega ca leta. None nimba abona ari ikijuju yamugenye kubera iki? Evariste Ndayishimiye si wenyine yagenye Dogiteri Desire Manirakiza ngo arongore umugambi payeje. Nimba ari ikijuju yamugenye kubera iki? Ndayishimiwe siwe yama atuma ko Professeur Leonce Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi yigisha muri kaminuza za Amerika, ngo aze gutanga ivyigwa ku bategetsi b'u Burundi. None amutuma ko ari ikijuju. Ndayishimiye yagenye Dogiteri François Habyarimana ngo abe umushikiranganje w'indero, none yagenye ikijuju mu vy'ukuri. Hano abahoze bagwana muri CNDD-FDD bakoresha iyi mvugo kugira basigure ko ari bo baja imbere kandi batize. Boba bumva isoni bageze imbere y'ivyo bihanganje mu mashuri, ariko bitagira ingufu, bagaca bahitamwo kubatesha agaciro. Iyi mvugo abajenerali ba CNDD-FDD bahoze bayikoresha cane mu gutyoza Dr Gervas Rufyikiri akiri icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, Dr Pio Ntavyo hanyuma agitwara inama nshingamateka. Naho izo ncabwenge zari abagwanyi bakomeye ba CNDD-FDD, abajenerali ntibashobora gutahura impanuro n'ubwitonzi vyava muri izo ncabwenge. Niho hava gushira imbere kubasuzugura. Kuba umuntu yitwa dogiteri ntibisigura ko aca afyatura iterambere. Dogiteri afise igisata yize cisa ubumenyi afise burafise uko bukoreshwa mu gihugu gitunganije neza. Dogiteri muri history ntumutuma gufyatura ihinguriro ryo guhingura amavoka ngo abishobore. Dogiteri muri psychology ntuca umutuma umugambi wo gucukura ubutare, ahubwo umenya gukoresha neza ubumenyi bwiwe bugufasha mu gutunganya neza igihugu. Iyo igihugu gitwarwa n'abatize haba ingorane y'ingene bakoresha neza abadogiteri. Iyi ncabwenge zitanze ivyiyumviro mu ntwaro y'abatize, abatwara bumva ko basuzuguwe canke ko bariko bapinga, niho ibintu bipfira. Incabwenge nyinshi zihitamwo kwinumira, mbere zikadunduka
zigira hanze aho bazi akamaro kazo. Imvugo mbi cane. Iyi mvugo Perezida Ndayishimiye yakoresheje ni mbi cane wenyine atabizi aba ariko aritesha agaciro kuko abavuze ko vyamunaniye kumenya akamaro k'incabwenge no kumenya kuzikoresha zikagira akamaro. Ndayishimiye ararenza urugero kugeza incabwenge azambura ubuntu akazigira ibintu ngo ibidogiteri ahandi ngo mfise ibintu. Hano umukuru w'igihugu aba ariko araroga abana, none umwana ahejeje kumva iri jambo yo kwifuza gute kwiga, yo kwifuza gute kuba dogiteri? Baca barata kuja mw'ikarashishi y'ibiswi vy'inkona kwa Reveriyano Ndikuriyo. Uku niko kwica igihugu ku rugero rudasanzwe. None abana bose nibaja mu biswi vy'inkona, abandi bakaja mu mbonerakure mu kurwana kugira ngo ibihangange bibone amaronko gusa, igihugu kizatwarwa nande? Igihugu kizakizwa nande? Amakuru turiko turaronka nuko uko Ndayishimiye aguma avuga amajambo ateye isoni nkaya, abariko baramurwanya baca baronka kubonera ko akoyoko, kuko nyine baba bafise ivyo babwira abariko barwanya Perezida Evariste Ndayishimiye canke bo bariko basaba kumurwanya, kuko Ndayishimiye babone yuko yishe igihugu ku rugero ruteye ubwoba, aho abo bose nyine yama yita ibijuju. Kuri ubu ngubu bagiye kumwereka koko katari ibijuju. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora gutembagazwa umwanya n'umwanya. Reveriyano Ndikuriyo ari ku kivi, kandi abarundi bajeje kubona yuko Reveriyano Ndikuriyo ashobora kugira vyinshi akemuye, kandi Reveriyano Ndikuriyo ihangana rye na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntirifatiwe minenerwe, kuko ibintu vyakomeje gukomera cane ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ibintu ntago vyoroshe cane, ngo abashigikiye Reveriyano Ndikuriyo nabo bagezeyo rwihishwa. Kuri ubu ngubu bariko barananiza Perezida Evariste Ndayishimiye. Muribuka igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yazinduka gukorana amasengesho n'abakora ku kirimba c'umukuru w'igihugu, Ndayishimiye iperereza ryiwe ryejeje kumwereka yuko hari na benshi bariko baramuryarya bakorana ku kirimba c'umukuru w'igihugu kandi atari we bakorera. Nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye abacira umugani w'abahanuzi w'abakorera abami babiri, kandi ko adateze kwihangana na gatoyi ko bamwe nyine bakorera abami babiri, aho ngashaka kumenya uwo mwami wa kabiri uwo ari we, kandi abo bose bakorana nabo nyine akaba agomba kubakorera ikintu kidasanzwe, kuko Ndayishimiye yama yabivuze. Reka tuve kuri iyo nkuru tugaruke kuri ibi biriko biravugwa cane n'akamaramaza nga mu gihugu c'Umurundi. Bamaze amezi 7 bakora badahembwa, basaba umushikiranganje Landowine Baradahana kubatunganiriza. Ubu ni ubutumwa twahawe n'abaganga basaba gutunganirizwa n'umushikiranganje abajejwe amahoro. Hama turifuza ko natwebwe mwodufasha gushikana ubutumwa bwacu. Twebwe turabaganga b'abaforoma ba AD na A0 be n'aba gestionnaire b'aba A0, twabaye recruté mu kwa 4 kwa 2025, mu nyuma turungikwa ku buzi kw'igenekerezo rya 15 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2025. Kugeza uno munsi ntiturigera duhembwa. Iyo hari ababajije dosiye zacu, inyishu nuko dosiye ziri mu bubiko bw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuva muri 2025 mu kwezi kw'indwi. Nukuri turarushe amezi 7 dukora, bamwe turarara mu mazu tutagira ikidufasha, bamwe muri twebwe barafise n'imiryango, inzara iri mu kubica. Turasavye umushikiranganje agire umutima wa kivyeyi atwibuke natwe. None ga yemwe bigenda gute ngo dosiye imare amezi 6 itarigwa, kandi ijanye n'ubutunzi bw'abantu n'ubuzima bw'abantu? Biriko biravugwa n'akamaramaza mu gihugu, aho abaganga bashobora kumara imyaka yose aya mezi yose badahembwa. Bigaragara
ko igihugu kuri ubu ngubu capfuye mu bisata nka byose. None abariko barategura guhindura ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi bari buze kubishikako, kandi turaza kubabwira andi makuru menshi cane ariko aravuga bombori mu bihangange vya CNDD FDD, cyane cane ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Neva yabuze ayo cira nayo amira. Mu kandi turaza kubabwira amakuru ahambaye cane ariko aragarukwako cane. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabifurije.